Ishirahamwe B.M.E risanzwe ricukura ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan na Casterite muri komine ya Kabarore iri mu ntara ya Kayanza ririko rizana impinduka zidasanzwe haba mu mibereho y'abene gihugu no mu iterambere ry'ikomine nkuko babivuga abakozi baronse akazi muri iyo societe no mu makoperative kuko iyo societe nyene nka CDP barashimira B.M.E kuko ako kazi gashobora kubabeshaho no kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose. Ese cyane dore mu rugo wanje umuryango wabara neza kajya neza ama n'amatungo ndabisa naguze inka y'umuriro n'ijana ndaga mu mashirahamwe tukagurana tukakira tukagurana ama harimisha nk'ibirayi cy'ibigori abana bakiga neza tangorane hata kugwana amafaranga bishiraje bakamengurana ataramira bari abana ntango akaruso karimo kuko ndamaze nko kubakura nk'ibintu nka dutatu abaguhangaye kukwera Kusami ko bivana no ku iyo ati iyo yabonetse mpembwa kundwi yabaye Nyandi Pascal avuga ko iryo shirahamwe ryazanye iterambere mu ikomine kuko harubatswe amabarabara amashure n'ibindi. Iruhande y'ivyo akamenyesha ko umwimbu w'ubutare wiyongereye inyuma y'igihe kitari gito abafrodere banyuruza ubwo butare. Cyangwa kuva icyo gihe sinayenze kunyonga umuduga ngaho ugeze no munsi cyangwa umuduga ndazi kunyonga imoto iki ntana kimwe ntazi mu byuma byawe ariko cyangwa umuryango wose ubayeho neza nta kibazo. Twebwe ku mutumba nta barabara ryari rihari ntaki mugabo uhagenda neza ubu amabarabara yose twarayapakiye bubatse ishuri abana bariga neza nta ngorane kuko twebwe icyo gihe kurabona n'imyaka mfise ubu inyene ingana icyo gihe twe nitwiga mugabo kuva twebwe aho dukorera dutanguye kuhakorera twarahubatse ishuri kuwo mutumba nyene wa Kidunduri ubu abana bariga neza nta kibazo. Twebwe uko dukorana twebwe dukorana neza mugabo abasuma kubera turi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi abasuma ni benshi iyo tuwucukuye turawucunga kuva mu Kirombwe gushika aho tuwuringaniriza hose. Ubu urumva abajejwe umutekano tuba turi kumwe barabaduhaye tuba turi kumwe umwanya wari wose nkuko twabandanije tubimenyeshwa n'abahoze mu ishirahamwe COMEBU ariko bakaba begukira ubu ishirahamwe B.M.E ryasinyiraniye amasezerano na COMEBU ngo ribandanirize aho iryo ryari rigejeje. Umwimbu wariyongereye ku rugero rutangaje aho mu myaka itari mike COMEBU yashobora kwimbura ibiro 400 by'ubutare gusa mu kwezi, ariko aho B.M.E yifatiye ibintu mu minwe umwimbu ukaba ushobora kuja hagati y'itoni 20 na 30. Mbega uko ibintu bitangaje. Ubutwari bwa Hategekimana Reverien yatanguje B.M.E hamwe na Vincent Ndagijimana ajeje ibikorwa byo kugenzura icukugwa n'idandazo ry'ubutare nivyo vyatumye umwimbu wiyongera. Ubona ko igihugu cy'u Rwanda gihanura ubibe n'u Burundi haramaze gufatwa abatari bake bari bajibukanye ubutare mu Rwanda. Vincent Ndagijimana akaba atorohereza abanyuruzi ubwo butare, ivyo bigatera impungenge inshuti n'abagenzi kuko umutekano wiwe ushobora kubangamirwa umwanya n'umwanya, aho ni mu gihe hari uwarashwe agapfa mu myaka iheze bivuye ku kwiruka inyuma yabo banyuruzi ubutare nyene. Ikigo OBM kikaba giherutse kugendera iyo societe n'amasite atandukanye acukura ubutare buyikukira, aho yakengurukiye iryo shirahamwe ku kuntu rikora neza. Bibona uno munsi twari twishikiye kuri Ntara kugira turabiko nyine biko biragenda kandi twasanze bari ku kivi kandi bari bakora neza. Mbega mutubwira ngo rugendo mwarukoreye? Ya mbere abakoresha uburyo bubayabaye batubwiye ko bifuza gukoresha imashini kugira bashobore kongeza umwimbu, ariko abafise imashini nabo twasanze bari bamaze iminsi bafise ingorane zijanye n'igitoro, ariko twibaza ko bigiye kugenda neza. Jean Bosco Nsengiyumva ajeje abakozi muri COMEBU avuga ko nubwo akazi kagenda neza abagifise ikibazo c'igitoro muri iyi misi gishobora gutuma umwimbu gabanuka muri ino misi nyene turimwo. Ndavuga ingorane zimwe tuza turahura nazo. Ingorane ya mbere niyo kumbure abatari bake muzi ingorane ijanye n'igitoro. Afise ingorane ijanye n'igitoro bigashika rimwe na rimwe twamaze kubura nk'icyo gitoro cyo gukoresha dutegura
kugira dukore turi mu mutekano akazi kagahagarara turindiriye yuko igitoro kiboneka byumvikane yuko ico gihe umwimbu ugabanuka kuko iyo minsi tuba tutakoze. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri ni ingorane y'abantu bari baramenyereye gukora bari muri fraude biba. Iyo ni ingorane nibaza ko ari nini mbere kuko abo bantu ntacyo badakora kugira bananize sosiyete, uretse gusa ko sosiyete nayo iba yabibonye ikamenya uko ibyifatamo. Ku bw'ibyo niho mushobora kuza murumva amakuru ku marezo sosiyo atari make, aho usanga bagiriza umwe n'uyu yuko ariko arabatoteza, ariko muri make si ukubatoteza ahubwo baba bariko bararondera ukuntu bombihora kubera baba barabafashe imbere bafise fraude. Turangiza tubamenyesha ko nubwo iyo sosiyete iriko irakora ibishoboka byose mu kugira ngo irwanye fraude, nubu hacibonekeza abantu bagifize ka gatima ko kunyuruza ubutare, ariko kubwo gukorana hamwe n'amakomite ajejwe kugenzura ingene ubutare buriko bugurishwa, harashizweho uburyo bwiza bwo kuzibira abashaka kunyuruza ubwo butare.